hanyuma avuga ati yandirimbo kumbe niyo ujya mutama rega hari bari bimaze kuyumva bataramye ati nujya muntu tubura kuri Nkerebutsi TV ariko bure bagira bakubone uri kuri akaririmba igitero cambe Cibitoke murima w'isangi intara yanje intara yawe iwa data na mama tugira amahoro n'urukundo kanatsinda ntacyo dupfa uretse icyo dusangiye nous sommes les mêmes Cibitoke intara nziza iwi jambo yes bakoze intwari nka INAMUJANDI iwa jambo wa jambo mbega mutama nka wewe iyo bavuze Inkerebutsi wumviki Inkerebutsi aho nca ntangura kurondora rero bivuye muri vuga gukerebuka aho nirivuga riri muri kigenza ni muye ntumbero rero n'igitabo cya INAMUJANDI umunsi cyagiye habona kizoba kiri mu mategeko y'igitabo kuko nigo rugamba turimo mbega ugerageje kuraba nk'indongozi ziri ku butegetsi muri iki gihe baba bazi bya INAMUJANDI ego Mr Chikaya Louis Dollar ari namazina mwatwibwiriye ariko je waho twana basanga hariya nibise muhamaga ngo president president ntangura kwibaza ni president wa association ni president wiki ntangura kwimvira ibibazo byinshi kaje kajambo ujya mu ntego amagaye president yashatse kuvuga iki uti mu ntara Cibitoke twarabonye barimvye by'ukuri bariho ariko hariho batarabona baririmbye mu ntara Cibitoke bari hehe ko twumva nakumwe hariya ubundi kumva yavuze akarimbo kamwe hariya hama namurabuze muti narabegeranije mbega intara Cibitoke ufise nk'abarimvye bangana gute ugerageje kuraba mu makomine ntonde zo baziriyo mbega niki maze gukora mumaze kwegerana mwakoze iki abarimvyi benshi dufise muri iki gihe usanga rwaruka bavuga ati warkoragoye gutwara nk'abaririmbyi hoho nibindi bindi wewe byarakoroheye gutwara abantu mwene bariya basandi usanga nyine bagenda ukuntu birakorohera abaririmba gospel kubera bari mu madini atandukanye burya amadini akreya amacakubiri usanga wese yumva umenga ijya rimwe niryo riririmba neza niryo ryumvirwa n'Imana kumva yuko uwundi muntu nawe ashobora kubashira hamwe biragoye ariko abaririmbi bito ngo nabasani kujya nyine ubona bimereye nabantu beza nabana beza barubaha kuko ntiwumva ngo je wantutse ngo hari ikibazo je byangize bino abandi bo mu ntara nta na kimwe ntibashobora gukora mu mufuko bashigikire abaririmbyi bo mu ntara gusa barakunda umuziki nico kimbabaza barakunda umuziki mugabo ntibarajwe ishinga no gushigikira umunyamuziki kugira akora uburyoshye gusumba canke nta gafaranga bafise babona ko hoja kubafasha agafaranga baragafise reka ndaguha akarorero gatoya mbasabe bene amahoteli bene ububare iki kintu cyuko barihisha umuririmbyi sare aje gukora igiteramo bavavanure naco mu zindi ntara biriko birahera ibujumbura aho byaheze kera umuririmbyi aje agukora igiteramo wewe unezerezwa nuko yakwinjirije agafaranga bivanye no kuri bajya abantu abafana baje kumviriza umuziki najya amafaranga ucuronka kuko ucunywesha bikwiye nawe kugira umushigikire suko umusopa mu mufuko n'utwa dafise ahubwo Imana yaraguteye iteko karonka ico kibanza cyo gukoreramo umuziki gitange ku baririmbyi b'intara nawe uterere kuko ukunda amahera utayakunda reka dusubire tubaramutse bakunzi ba Inkerebutsi TV tubifuriza amahoro y'Imana twizera ko mumeze neza natwe bwaho turi murabibona nibyo mubonesha amaso murabona ko tumeze neza ariko wewe ukaba utaragira sabone cyangwa subscribe raba musi ikiganiro maze kora mu kiganiro ushobora hanze sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe urimo hanyuma uco kora kuri aho hanze sabone cyangwa subscribe uheje gukora kucubana n'agakengero ugakora ko je gukakora ucubana hanze tuta cyangwa all naho nico hakora kugizwa kwa mushikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma nkuko mubibona rero ngaha nuno musi twatereye aho tumaze imisi dukorera siyo two turakorera ubu turi ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ndi kumwe nande ndabafinze mwibaza ko ndi kumwe nande araja kubibwira turakuramukije mutama nanjye ndabaramukije amakuru yanyu amakuru ni meza uretse akazuba gusa akazuba ni kenshi ariko ibisigaye ni sawa yambe gaturi aha turi nahuzi nshaka ubwire bako dukurikira kuri Inkerebutsi TV ahantu turi
Bo abari barakurikira Inkerebuzi TV aha ni ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Nkunda gushirako kwa INAMUJANDI, mujande wa JAMBO, intwari y'Indora canke se umugore yava Indora. Yes. Aha rero ni kwa INAMUJANDI turi muri Cibitoke ariko ni commune Rugombo muri zone ya Cibitoke. Aha niho turi uyu munsi Inkerebuzi iragenda igashika kure ariko nizera yuko ubu uri kuragenda urondera Inkerebuzi. Ndondera Inkerebuzi gusa nico gituma nana mvuga ati ijya Inkerebuzi bisa ko tuvugana. Mutama turi kumwe ngaha banza bitonde bakora dukurikirana kuri Inkerebuzi TV. Ku mazina abavyeyi bampaye nitwa Harerimana Louis ariko hari iryo navukanye hari iryo naronse nkivuka ni butoyi kuko ndihasa hambavu y'ivyo uko umuntu akura ubuzima agenda camwo arahura n'abantu bakamutazira bivanye nico bamubonyemwo nkabo twiganye kuva mu yindwi gushika mu 10 bantazira Chikaya. Aha, Chikaya baca bafatiye kuri Chikaya Utamusi yari umwanditsi w'ibitabo yava mu gihugu ca Kongo ariko yapfuye akiri muto. Jewe rero kubera nakunda ibintu by'amapoeme bakabimbonamo nkunda gusoma ibitabo baravuga ati wewe kabizuri Chikaya Utamusi hama iryo Chikaya benshi niryo bampamagara abo twakuranye kuva mu yindi gushika n'uyu munsi. Ariko kandi ndabashimira barantaziriye izina ryamfashe kuko kuba bari intaziriye ndamaze kwandika ibitabo bishika 3 urumva ko ibyo Chikaya Utamusi yakora naje byahavuye bimbamo. Ama mu muziki ndumuririmbyi mu muziki naho barantaziye amazina canke mu twagiye dukorana gucapa kuko naho nyene gucapa nize gucapa ni Louis Dollar. Louis Dollar rero abantu ntibibaze ko ari dollar ry'abanyamerika oya tuvuge mu kirundi ni Rudoviko w'umunyamyuga. Louis Dollar. Dollar havuyemo R. Jewe ni Louis Dollar ni Louis w'umunyamyuga kuko mu bigaragara mfise imyuga myinshi nkora. Mfise imyuga myinshi nkora njye nico gituma ndagemera najyo nyene. Hanyuma rero uyu munsi abatari bake batanguye kuntazira INAMUJANDI. Ndahura n'umuntu ntaze nkumbambwiye INAMUJANDI kandi yitaba. Bivanye nuko natanguje urugamba kumenyekanisha ubutwari bwa INAMUJANDI mu ntara ndetse no mu gihugu kuko yari yarakoze ibikomeye hama aribagirana. Ndavuga nti uyu mupfasoni ivyo yakoze ntivyogenda gutyo reka mfati ya mbere kugira ugwaruka rumumenye kuko nasanze n'abakuze bamwe batamuzi. Ivyo nabyo byatumye rero uyu munsi hari abampamagara INAMUJANDI. Ngira nibyo. Urakoze cyane Mr. Chikaya. Muri nibaze ko muri amazina yose aje kutubwira iryo no guhamagara byose okwitaba. Iryo mpamagara byose nditaba. No mu nzira ubuze iri ncamenya kari jewe. Yes. Sinirirwa ndabaza. Mr. INAMUJANDI tubanza tugaruka kato kuri INAMUJANDI mwihaye intumbero yo kumenyekanisha INAMUJANDI kuko mwasanze muri iyi ntara mwabuze ko yavuka hino nyene mu ntara Cibitoke kandi musanga ko hari n'abakurambere bamwe bere batanamuzi. Mbega muri ko iyo ntumbero muri kumuyikora gute ikimva carakujemo cyo kushaka kumenyekanisha mumenyekanisha gute mu bucishije mu biki? Mu ntango nabanje gufata umwanya wo kugenda kugira ndabe ko noshika ku Gasumo ka INAMUJANDI. Ariko ngeze Ndora abarambwira bataho hantu ni kure. Ntiwoshikayo ni kure n'abandi baragerageje biranga. Hama icya kabiri n'umutekano. Ntiwogenda wenyene. Hama ndagaruka mugabo kuri jewe kuba nari nateye iyo ntambwe nkahashika. Ico cyo nyene cyari gihagije guhaguruka nkagenda. Hanyuma ndandike ugerageje kwibuka ari mu mwaka wa ryari cyo gihe mwageje hariya bikanka kumushika kuko ako Gasumo ka INAMUJANDI. Je nibaza ko hoba hari mwaka w'ibihumbi 2021 canke 20 gutyo ndavyibuka neza mugabo ni mu ico gihe niho twajayo. Hanyuma nk'umwanditsi w'indirimbo naranditse ururirimbo ndashiramo yuko Cibitoke ari kwa INAMUJANDI. Ubwo ruririmbo ndagwanditse biranantera ubwoba bwo kuja muri studio ndarusohori kuko nabanza kuganira n'abantu nahura na Nestabi nkuku habwira INAMUJANDI uramuzi wapi jewe ntawe nzi nashikira umutama nababaze INAMUJANDI uramuzi reka kujya ari umugesera yari umurozi yari byinshi nyene bamuvuga nabi yari umugumutsi none iyi ndirimbo no yisohora je ndiko ndavuga ko ari intwari mu gihe societe nayi nkikuje ngaha bazi hari umugumutsi nzobisigura gute ariko nza gusanga mu byukuri kwa rukwihenda hama
hari icyatumye rero indirimbo ijya habona ngira muravyibuka harabaye Miss Cibitoki turatangamo ivyiyumviro hama bariko barondera izina ryo mu Miss wo mu Cibitoki mu 2021 barahanahana amazina hama nanje ndavuga ntuye mu Miss yo kwitwa INAMUJANDI mbona benshi baravyemeye baraja kuri Google barabishakisha ariko ndababwira nti ibyo musanga bamwanditseko mugende buke nimufate karukuri kuko abamwanditseko nabo yagwanije kandi abereka ubutwari budasanzwe ntibari kumwandika kw'ivyiza kandi yarabagwanije icakabira ari umugore rero ibyo mubona mubibone mugabo twebwe dukeneye kwerekana ko yabaye intwari kuko nta muntu yari yivyiwe ahubwo agwanira iteka ry'umurundi n'umurundi kazi asaba yuko umuzungu yosubira mu gihugu ciwe umurundi akabana yakwigenga mu gihugu ciwe basi rero ncandaronka banshigikira niho nacamvuga nti ubu rero ndashaka kuja muri studio irya ndirimbo rero wumvise kwa INAMUJANDI nayisohoye muri kijya gihe twariko turashuha mu mitwe y'ivya Miss Cibitoki uko nari maze kubona ko cya cimviro canje nagendana ndaronsa abagishigikira ubu rero ndashobora gusohora n'indirimbo dusubire inyuma gato mwavuze yuko mwarabaza umutama INAMUJANDI uramuzi ati oya mwabaze undi nakora INAMUJANDI uramuzi ati wapi muje n'umupapa mu nyokuru umusokuru wapi none nka wewe Louis Dollar Mr Chikaya wari wamenye INAMUJANDI gute ni birebire jewe nkiri muto nagize amahigwe mato cyane yo kubana na nyokuru nyokuru rero aho kantu era gacishamwo INAMUJANDI nkumva kararyoheye ukuntu mugabo sinamenye ivyo ari byo ama na mama twaraganira nkumva baramvuga INAMUJANDI mugabo sinamenye ivyo ari byo mu nyuma remaze gukura ntangura kuza ndibaza kuye muntu INAMUJANDI kuko bavuga ngo nagakecuru ngo kariko kava Ndora ngo kanyika bava ko kanyika umuntu anyika bafise pouvoir surnaturel urumva ndabanje uye muntu none nibiki ndabigumana re muri jewe mu bihumbi 2005 aho nakora Bujumbura abo twakorana umunsi umwe tuteramye ndababwira ati jewe ndiwo kwa INAMUJANDI hama umwe twakora arambwira ati INAMUJANDI wowe uramuzi ndamuzi nyene umunyacibitoki aca arambwira ati ntutusubire kubivuga INAMUJANDI yakoze amabi mu gihugu mu nyuma rero tutakuza turafrequenta amasibere ntangura kurondeza INAMUJANDI niho natanguriye kubona ibitabo bamwanditseko bakamuvuga bakavuga n'umwaka igiwe byaheze ni 1934 nsanga mu byukuri bamwanditseko ibibi aho turi mu hagati ya 2005 na 2010 jewe ibyo bintu bamwanditseko byose narabisomye sinahuza ubwa mbere n'abazungu bamwanditseko uwa mbere nasomye ni Jean Pierre Chrétien yari umuhistoriye sinahuza n'abarimu kuri kaminuza bamwanditseko kuko bose bahuriza ko yuko ari umuntu naho yagwanye ariko yari umugumutsi jere ndavuga nti none umuntu bomwita gute umuroberi bomwita gute umugumutsi bomwita gute umuntu yagumutse kuri inde kuko yakiza kugumuka ku mwami naje sinari kumuririmba yakiza kugumuka ku muganwa sinari kumuririmba uretse ko yagumutse ku muganwa baranyanka mu Kayanza mugabo nawe yamuhora ko abaho nk'umuzungu INAMUJANDI yashaka ko umurundi abaho nk'umurundi nico cyonyene cyatuma nemera ko ari umupfasoni wo kubaha yarakunda igihugu ciwe agakunda imico y'igihugu agakunda ko umurundi yo kwishira kizana mu gihugu ciwe rero kuva muri iyo myaka rero nagumye ndondera kumenya INAMUJANDI hama Imana irabimfasha ndabimenya mugabo nkabitwara ku rundi ruhande abandi batamuziko yego uti ndi mwanditsi sanzwe ndi n'umuririmbyi imbere wanashaka hariho n'indimbo naririmbye yereke INAMUJANDI mu buryo bwo gushaka kumenyekanisha INAMUJANDI uwariwe mbega ko musanzwe muri nabanditsi muramaze kumwandika ko amakuru mu bitabo musanzwe mwandika nukuvuga ku buryo bwihariye iyo projet narayitanguye umugambi narabutanguye ndandika ibitari bike mu nyuma imashini irahura n'ikibazo kuko je mu kwandika nta manuscript ngira unateguriye mu ikaye ngira ko nandika mu mashini biratakara ariko uyu munsi tuvugana igitabo ciwe ntikirasohoka bivanye nuko na bitatu vya mbere sindaronka appui ivyo namaze gushira habona sindaronka abanshigikira kugira bibe edite nk'ibindi bitabo mugabo birahari
rero ubu ngenda buke buke kugira igitabo cyose ndagitware mu nzira itumbereye atari kwa kugikora nk'umu artiste. Nuvuga ibitabo by'iwanje ndabikora nk'umu artiste ndagisohora nkagishiraho nkagiha forume. Uburenkeneye igitabo gifise amategeko y'igitabo. Ni muye ntumbero rero n'igitabo cya INAMUJANDI umunsi cyagiye habona kizoba kiri mu mategeko y'igitabo kuko niko rugamba turimo. Mbega ugerageje kuraba nk'indongozi ziri ku butegetsi muri iki gihe baba bazi bya INAMUJANDI? Uyu munsi barabizi cyane. Nimba babizi bamaze kubitura nshaka mumfasha kugira mfashe kwamamaza INAMUJANDI bamenye uwari we wanashaka pana mu ntara y'ibitoke gusa amenyekane mu gihugu cyacu cyose cy'u Burundi mbere no hanze y'igihugu. Mu majambo make umuntu ahera iwe kubera ngo umuntu yugururiwe bukabukeye aho nahereye ni mu ntara y'amavukiro ariko ni intara abantu twese ntitunganira rimwe kandi dufise impano zimwe. Hariho umuntu yatewe iteka ryo kumenya umupira ubundi ategwa iteka ryo kuronka amafaranga. Nukuvuga ujya kina umupira ashobora kubura godiyo kugira kine mu mupira neza ujya afise amafaranga akamugurira godiyo. Natwegere mu bijanye n'imico kama n'akaranga mu ntara yacu turacyafise abantu batabibona iyo biva niyo bija badashigikira. Nukuvuga ikikwereka yuko badashigikira nuko iyo ndirimbo imaze gusohoka yakunzwe n'abantu benshi cyane. Abari mu gihugu hagati abari mu makungu barandondera barambwira bati iyo ndirimbo kudo chapeau ni indirimbo iryoje tutigeze atani yindi zo yisubirira. Tugiye kugushigikira igira amasanamu kugira kibitoki ivyo byiza byose wavuze kugasomoka INAMUJANDI ku rugo rwa Kirima ku mashuha kuri dogodogo mu cyayi hari ya buhoro zizabusiku kose bimenyekane biboneke ariko byaherera mu majambo gusa gushikisa twavugana abo twagiye tuvugana bose nta numwe yabaye honnête ashobore gufata ibintu nkuko yabivuze abishitse. Barasezerana amasigara cicaro. Indirimbo imaze imyaka ingahe? We indirimbo gushika ubuho nta na clip yo bigikorwa kweri. Indirimbo imaze ni imyaka 3. Imyaka 3 itaragira amasanamu. Mu ncamake wabuze uburyo kugira usho kuzunguruka hajya hose wagiye urayivugamo. Bakunzi bayinkerebutse TV rabamusi kiganiro banze ufite aho handitse sabone cyangwa subscribe kugizo kwa mushikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma. Byo gukundira ko ubanza kadukubita kare Afrika INAMUJANDI. Birakazi rero sasa. Banze bumve. Cibitoke intara nziza. Iwi jambo have intwari nka INAMUJANDI. Wajambo wajambo kaje gatero kambere gatangura baza kubakubitire ko nce numva wogira tugatanguriye hagati kubitakaje gatero kambere gatangura banza mu bya introduction banyumve yose hanyuma avuga ati yandirimbo kumbe ni yujya mutama rega hari bari bimaze kuyumva bataramye ati nujya muntu tubura kuri Inkerebutse TV ariko bure bagira bakubone uri kuri akaririmba igitero cambere. Cibitoke murima w'isangi intara yanje intara yawe iwa data na mama tugira amahoro n'urukundo kanatsinda ntacyo dupfa uretse icyo dusangiye nous sommes les mêmes. Cibitoke intara nziza iwi jambo yes bakoze intwari nka INAMUJANDI iwa jambo wa jambo yes bakunze bayinkerebutse TV mfune babwiye je nta bandi dukora atari Inkerebutse cyane babwira imyaka ufise. ndi umusaza nahijwe ikiririje ntirisaza. Navutse mu 1978 tari ku 8 z'ukwezi kwa kabiri burendi mu myaka 46 y'amavuko. Urumva ndiko ndegereza imyaka 50 ine nitandatu y'amavuko ijugera cyari nk'umwana w'imyaka 18 ntabandi ngendera jewe ni Inkerebutse gusa ubu mutama w'Inkerebutse twajanye ubu mu mwana w'Inkerebutse turajana ubu mu tamakazi w'Inkerebutse duca dufatanako Inkerebutse nki mbega mutama nka wewe yibavutse Inkerebutse wumvike. Inkerebutse aho nca ntangura kurondora rero bivuye muri vuga gukerebuka aho nirivuga riri muri kigenza
kuko abubu babwiye kigenze hari gihe bagora gutahura bivanye n'ukuntu bize riba riri muri kigenze nirivuga ridahadikirije bivuye mu gukerebuka inkerebutsi rero n'umuntu novuga umunyamwete kandi abishiramwo n'ishaka umwana w'inkerebutsi aranyakura n'umugisha abandi batawunyakuye bivanye n'inyifato yiwe nico numva mu nkerebutsi. Urakoze cyane mu 1978 niho mwashika kuri iyi si umuziki musanzwe murabaririmbyi mwawutanguye ryari? Rero bihaba bigora kumenya itarike kuko sindi nka babande bavuga ngo natanguye umuziki itariki yi. Ubwa mbere ho mvuka ku bavyeyi b'abanyabuhinga mama na papa barakunda gusubiramwo cyo bita kwinterpreta turirimbo tw'abantu bacu bakera twarajana mu murima rero na mama tuko turabagara ibiharage cyangwa tubagara imyumbati nkumva mama arateye mu gahogo ninde yo bimenya ngo ampanure nkumviriza ukuntu mama avuga utwo tuntu naje nkajya ko nkasubiramwo. Rero ndi muto nakuze nkunda kumviriza indirimbo z'abarundi bacanco wa misi bajya batama bakera hama nkanazisubiramwo. Ngeze mu mwaka wa 4 primaire hari mu 1987 gutyo nitari 86 gutyo niho natanguye kwandika indirimbo. Hanyuma mu mwaka wa 1987 ku muzo wa Republika ya kabiri ndibuka ko wahora atwara igihugu Buyoya atembereye intara ya Cibitoki aho niga ku ishuri rito rya Samwe mu mbyino twabyinye harimo n'akabyino kiwanje mugabo uyu munsi ntacibuka. Imyaka ni myinshi hama kuva ico gihe gushika mu mwaka wa 6 mu myaka ya 1990 narakunda gucana agakoroboyi nkandika hama papa yabyuka kabona hariya mwana we ntujyama ndikundande kuturirimba hari ukuntu aririmba rero bivanye n'umukobwa nabonye nakunze urukundo rwatanguye kare nkumva nyene no kwicara nkamwandika ku tuntu hama mu nyuma biguma birakura umba n'ibintu nakuranye maze gushika mu yindwi ncanja mu makorale ya Eklezia Katolika ndigana wa muziki bita solfège musical benshi banzi mu maparuwasi atandukanye mu masikirisara atandukanye ngenda nigisha indirimbo umva rero umuziki narawukuranye sinova ngo nawutanguye ryari ariko hari ikibazo bari kumbaza utese indirimbo yawe tanguye kumvikana ryari cyo bari icyo se nyina kirabirajana bice bigenda bijaniranye ico rero nanditse indirimbo nyinshi mbona zigumye mu gitabo aho nazanditse mu magenda mu makarine mu 2004 ndavuga nti reka mfata ururirimbo rumwe nje muri studio kugira nanje babone ko nzi kuririmba ariko mu 2004 bishira 2005 naravuye Bujumbura nza gutembera mu ntara navukiyemo muri commune ndabona ukuntu abantu bo mu rugombo babonye umusani babona umenga ni gitangaza bumvise ruriro yaje bumvise bakumenga ni kindi kintu je ndabiraba abantu bose none kumenga umuririmbyi nibiki dufuko nange nja muri studio nzobereke yuko ari ibintu bisanzwe urumva nuko rero ninjiye muri studio mu mwaka wa 2005 niho nasohora indirimbo yanje ya mbere indirimbo yakunzwe cyane n'uyu munsi gikunzwe yitwa abantu baragoye. Abantu baragoye ego abantu baragoye sinayitwaye muri studio ari imwe ico gihe nagiye ntwaye indirimbo zitatu uwo twakoranye iyo ndirimbo arambaza ufite indirimbo yego ndababwira ati iyi ivuga uko sawa vuga iya kabiri ndavuga iya gatatu baca bati duhisemo iyi abantu baragoye kweri wewe so witorete ngo masohori wajanye zitatu zine najanye zitatu hama ndababwira ati indirimbo ni ukuzivuga kuko uko ndaziririmba nuko nyene zasohotse iyi turayisemwe abantu baragoye niyo yaciye rero ya mbere nsohoye akarefre akabantu baragoye rega bayumva kandi abantu baragoye nivyo kuri kandi abantu baragoye gashishe ko bakumva iyo ndirimbo ya sose 2005 abantu baragoye ukunze nagukundira uzokora witanze ukoreye ntagushimira abantu baragoye mwiza utwengeye
nagutwe ngera yes man. iyo ndi mujya naho ndayumva kera Iyo ni ya kera umaze kuyumva kera ye naje usanga ndi umusaza. yari gwawe rege yagiye twayumva je ni umwana muto naho numva indirimbo nkiyi Ishiye gihe mwayumva yari gwanje. Iyo ni indirimbo nahereye ko kwinjira muri studio hama bayinkorera neza vraiment ku buryo icyo gihe ngiye no ku maradiyo ndibuka njya kwisanganiro njya kuri zabonesha ntibemera ko ariyo ya mbere kuko yari indirimbo iririmbye nk'umuntu nyene w'umutama bambona bakabona ndi umwana none bigenda gute uyu mwana aririmba indirimbo nkiyi urumva rero ni indirimbo yakunzwe kandi n'uyu munsi gikundwa. Louis Dollar Mr Chikaya indirimbo zawe ari ahantu umuntu yozipfuza hari ahantu yozisanga Bo indirimbo hari iziri kuri YouTube nk'iyo abantu baragoye ukeneye kuyumva yose kugira ya majambo kakanovera kari mu ajya majambo kamukoreko arashobora kuja kuri YouTube ni Louis Harera indirimbo n'abantu baragoye indirimbo arashobora kuyisangayo hariho nizindi azosangayo ziwanje nijya yo kwa INAMUJANDI azoyisangayo hariyo n'izindi azozibona ziriyo yego Mr Chikaya Louis Dollar ari namazina mwatwibwiriye ariko je waho twana basanga hariya nivise umuhamaga ngo president president ntangura kwibaza ni president wa association ni president wiki ntangura kwimvira ibibazo byinshi kajya kajambo ujya mu ntego amagaye president yashatse kuvuga iki kajya kajambo reka president karakomeye je mfise umwana muto ntarakwiza umwaka n'amezi 5 ariko ndarengwa nkumva ariko aravuga president umba barabimusizemwo president rero ntagera abantu bibaza ko kavuye ahandi mu bihumbi 2019 nariyumviriye guhuza abaririmbyi babavuka ntara kuko nari mvuye Bujumbura 2015 nsanga mu by'ukuri umuziki mu Cibitokura hari abaririmbyi bariho ariko ukuntu babavuga mu kibano babavuga nabi bikambabaza bavuga ko abaririmbyi ari abantu atandero babavwayu muko bikambabaza ukuntu iyo hageze ibikorwa bikomeye babikorako ariko ku rundi ruhande bakabaponda je ndavuga nti no ifoko tu abaririmbyi ndabarondera ndabashire hamwe kugira turonka aho twoshobora kuza turavugira n'abantu kumbure bona yuko dufise agaciro no hore natanguye kurondera abaririmbyi mugabo mfatiye ku ciyumviro nene nahawe n'umuhisi yararongo ya Mikare Demise di Burundi member Bruno Simbavi imbere yari yavuye Bujumbura aransanga mu Cibitoke arambwira ati Louis twakoranye byinshi Bujumbura rabo kuno wotanguza Mikare mu ntara abaririmbyi baje hamwe bo malheureusement nagiye kubitanguza yamaze gupfa ariko uwo yasigiye Bocum arabinkundira arampana n'urupapuro rungena guserukira Mikare mu ntara ya Cibitoke ariko yagiye kuyimpa mu nyuma tumaze gutora komite abaririmbyi baramazi naramaze kubakoranya ku muhamagaro wiwanje turashigikirwa n'ubuserukira imbere y'amategeko imico kama umuhanuzi wa Matara abyugwaruka n'imico kama niho yarari natewe iteka no mu journaliste w'Ubujumbura yitwa Kivodo yakora kuri radio Menya FM urayibona komite irabaho abaririmbyi bararyoherwa dutaha turyohewe kuva rero ico gihe bace batakompamagara president byavuye mu baririmbyi ivyo rero byaragenza ahantu henshi nk'ahantu hava umuririmbyi yumvise bampamagaye president nabo bavukana n'abandi bose kiba president ubundi aho nciye president no kuvuga uyu munsi ndenganya hano kavuga president ndahindukira hari nge nsanga ari jewe muri ya mazina naryo nyene ririmwo harambwa president ni president wa Amicale president w'abaririmbyi mu ntara ya Cibitoke abaririmba indirimbo kavukire n'abaririmba indirimbo mpimbazamana nabo nyene barimwo n'abaririmba rero za ndirimbo zimwe twite zigisana kuko naje ku ruhande rumwe cyamba umusani ahandi naho nkaririmba indirimbo mvuga ubutumwa kuko hose tukwiye gukomeza urukundo cyane cyane ego uti mu ntara Cibitoke twarabonye barimbye by'ukuri bariho ariko hariho batarabona baririmbye mu ntara Cibitoke bari hehe ko twumva nakumwe hariya wundi kumva yavuze akarimbo kamwe hariya hama namurabuze muti narabegeranije mbega intara Cibitoke ufise nk'abarimbyi bangana gute ugerageje kuraba mu makomine ntonde zo baziriyo mbega n'iki maze gukora mumaze kwegerana mwakoze iki ubwa mbere kuvuga abaririmbyi bari mu ntara ya Cibitoke ntushobora gutanga igiharuro nyezina abo twagiye turakorana turi kumwe mu mugwi wa WhatsApp twashizeho groupe ya WhatsApp tuganiriramwo nabo burimwo
ngira barashika 60 canke bo baba 60. Nababiri ndibaza. Ego hanyuma hariho rusansuma yakozwe na muri OBDA Office Burundais des droits d'auteur baratanga abantu batari bake icagiye kuntangaza nuko abaririmbyi nabonyemwo mu barungikiwe mu baje kwiyandikisha bamwe ntibazwi bisigura yuko hari abaririmbyi bamwe baririmbye bibereye aho batakibirimwo mugana abaririmbyi aho bose urumva ucubashiramwo tugereye gufata abaririmbyi baririmba indirimbo zose muri rusangi dusanga mu Cibitoke hari abaririmbyi benshi dushizemwo n'imigwi usanga twegereza nko 80 gutyo abaririmbyi bariko barakora hanyuma wabojeje uti none ikintu maze gukora n'igiki muri kumwe n'abaririmbyi mwaregeranye havuye mu iki ego icambere cavuyemwo nuko kumenyana kuba dufise ahantu dushobora kuvuganira ku buryo n'umuririmbyi agize ikibazo abandi bakimenya ubushaka kumva yuko yo mushigikira akavuga ati byukuri ndamushigikiye ariko ntibyabaye atabizi barafise aho babimenyera aho rero harimo abaririmbyi bari mu Burundi n'abari hanze urumva muri magize ikibazo turakunda kuronka abagira ibibazo uramaze kubibona bimwe tugashigikira abagwaye tukabavuza tugashigikira bagize ibibazo tukabaserukako icyo ni ikintu ca mbere cari gikenewe kuko iyo turi hamwe najewe nkaseruka birafasha cyane wa muririmbyi naho bamukengera hagize abandi bantu bamushigikira bahumuye baravuga bati byukuri abantu barafise nabonye ni jambo hama kigira kabiri abaririmbyi cyambere kibahuza n'umuziki jewe rero naciye mbanza kwihutira gutegura novuga igiteramo cyambere ku mugaragaro gihuza abaririmbyi bose b'intara ico giteramo naraterereje abagenzi ndaterereza amabanka ama microfinance ma ONG hanyuma ndiho umwanya wo kufata kurondera uburyo mwabo bantu mugabo ico gihe sinaronse numwe anshigikira urumva byari kunci intege mugabo ndavuga nti iri hangiro nihaye nteza kurishikako tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2019 harabaye concert ya mbere cyangwa se igiteramo ca mbere cyabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru aha mu Cibitoke bakunda kuba ngo ni stade Kavumbiko icyo giteramo rero cyakoranije abaririmbyi benshi bava mu makomine yose ico gihe kugira dushobore gukomeza umuziki wavuza live wo mu Rugombo naremeye ndazana n'abakongomani ntahatagira abamereseneri hora wumva bomba mu ruhaza nk'abakongomani naje naragiye kubazana ndabazana igiteramo cyarabaye uyo munsi tuza kurangiriza ku Mwarangabo abaje bava kure niho baraye Mwarangabo rero ni twatangwe kuhakorera karaoke kuvuza umuziki live w'ico gihe byari bigoye kwipanga ntiwamenya ngo hagarara he umba nibishasha niho bikiza mugabo narashimye Imana ko byabaye abanyarugombo baje ababuganda baje mugwi Bukinanyana bashitse turakora igiteramo abantu barisinze abaririmbyi benshi dufise muri iki gihe usanga rwaruka bavuga ati warkoragoye gutwara nk'abaririmbyi hoho nibindi wewe byarakoroheye gutwara abantu mwene bariya basandi usanga nyine bagenda ukuntu birakorohera ubwa mbere ho n'umuhamagaro nkitangura kuvugana n'abasitanteri muri 2019 bambwiye bati Louis we tukuzi nk'umuntu yitonda abo basani bazokugora bareke ntibashoboka urumva ndavuga none nabe badashoboka abasani tubahebe ni baruhebwa ahubwo dukwiye gutegura cadre tubashiramwo kugira nta cadrement yabo yorohe urumva kugira impanuro zorohe barambwira bati bamwe ati genda ubikore mugabo ntuzokweregwa ariko nagomba kukubwira abasani kubatwara biroroshe kubayobora biroroshe bishaka wewe ubu bari imbere uce bugufi kuko hariho abantuka bakantuka nkanuma hama nafata umwanya nkatanga ihumure nkishura ibintu bikagenda neza kandi aje yagira ikibazo akandondera kandi nkiruka nk'umuvyeyi nkaseruka kuko sinokumva ngo umuntu baramutwaye kumufunga no ncanja kubaza yaziziki mbanzi kari kigabo mbanzi ko naje wantuka mugabe byose ndabiraba nukuvuga rero abaririmbyi imisi tumaranye wanashaka basani n'abana benze barumva bumva imbere gusumba n'abaririmba gospel abaririmba gospel kubera bari mu madini atandukanye burya amadini akreya amacakubiri
usanga umwe wese yumva umenga iryo arimwo niryo riririmba neza niryo ryumvirwa n'Imana kumva yuko uwundi muntu nawe ashobora kubashira hamwe biragoye ariko abaririmba bito ngo nabasani kujya nyine ubona bimereye n'abantu beza n'abana beza barubaha kuko ntiwumva ngo je wantutse ngo hari ikibazo je byangize ikabingira iki ko ngoma nduye nta ngorane hari n'abavuga ngo ujya ngaratujya amahera byose nkabyumva urumva mugabo nta support fise uwo bamaze kunterera aho baratanga amafaranga kubavuga ati ujya yavuye baratanga cotisation cyane nta cotisation kuko narabigerageje mbona biragoye cyangwa ubusa ama sponsor hirya no hino ugacu yafungura wenyine niye bavuga ari ababivuga bavuga nta sponsor office kuko sponsor ibonetse nujya yitanze yoboneka ariko byakoze gute igikorwa wagikoze kikaba cyiza hari gihuronka kame mu gukubita chance nico gituma hari umuririmbyi yashimye indirimbo nakoze ihayagiza ivuga kwa INAMUJANDI acagira kashima n'indirimbo gafa yakoze ihayagiza intara ya Cibitoki mu kugira adushimire nateguye concert ndatumira abategetsi b'intara kandi nagomba kubashimira by'imva mutima baranyitavye buramatari w'intara yaritavye intumwa yo mu bushikiranganje arabye imico kama mu ntara n'ugwaruka niho yarari umukuru w'ikambi ya Cibitoki y'igisoda niho yari komiseri w'igipolisi niho yari n'abandi bategetsi batandukanye bari banteye iryo teka kubabona honyene kuri jewe numva nezerewe kandi ikindi cya kabiri kubona abo bantu twicaranye bakabona bya bindi abasani bakora ni byiza kuri wa muririmbyi kuko urumva hari ubumvuko mugabo yahishikiye arabona ukuntu bakora ukuntu biyungunganya ico gihe rero twararonse umurundi ari hanze muri sinzi baravuga igihugu arimo kuko umuntu aragenda ego aradusupportinga araduha akabahasha jewe nagafa ndabashimiye ko muyumviye kuririmba intara n'abandi kumbure bogeko ndamushimiye rero Rodrigue ahari kandi arakunda kutuba hafi sino abandi bo mu ntara nta na kimwe ntibashobora gukora mu mufuko bashigikire abaririmbyi bo mu ntara gusa barakunda umuziki nico kimbabaza barakunda umuziki mugabo ntibaraje bishinga no gushigikira umunyamuziki kugira akora uburyoshe gusumba cyangwa nta gafaranga bafise babona ko hoja kubafasha agafaranga baragafise reka ndaguha akarorero gatoya umunsi umwe nicaye mu isengero niteguriye kuvuga ubutumwa hoje ndumuvuga butumwa bana amamesaje mu telefone menshi ndavuga nti mbona birakomeye ko nabona arabategetsi bandondera siniriwe ndabavuga bace bambwira bati dufashe uturungikire ya ndirimbo kwa INAMUJANDI hano barayikeneye n'umunsi mukuru w'imvukira wabaye i Buganda nca ndayibarungikira hanyuma duhejeje ibyo gusenga ndabaza umwe muri ba bantu none bigenda gute mwebwe murondera indirimbo hakurondera wayiririmbye kandi ndahari ntarapfa none muzoza kunyubuka napfuye yarabuze icyo avuga nukuvuga iyo ndirimbo yarakunzwe sana ariko bavuye mu munsi mukuru barakuzaniye akamvirope indirimbo yawe yagufashije nagenda ndabibeshuriza aha hariho nabagiye baravuga ibitari byo baravuga ko mutegetsi araho ngo yampaye envelope nagomba kukivuga ndo kibeshuza nta mutegetsi numwe ava mu intara ya Cibitoke uwo bahari azovuge ko namubesheye cange nimbe yarafise icifuzo nibaza ashobora kucaza arashobora kuza mugabo kwijya ndirimbo kuba ndayisohora nta numwe nabonye angurira n'ifana y'amafaranga 5 kajya ndimbe yatwaye uburyo indirimbo batwaye uburyo barumvise no kunikoze n'indirimbo y'umuhinga utarayumviriza uje kuri YouTube wandike kwa INAMUJANDI uraza kumviriza indirimbo y'igitangaza uraza kumva ubutwari bwa INAMUJANDI ni kwa INAMUJANDI by Louis Louis Dollar hariho kandi waravuze Harera cyangwa Louis Harera chano shene yitwa Louis Harera Louis ni pere indome kugira no Louis barabizi nibaza ko mubizi ni LOI hama S yes okay Louis Harera pana Harera imana Louis Harera tugira sabone hama ibisigazo biragushikira byoroshe nawe yene INAMUJANDI wa INAMUJANDI wa JAMBO INAMUJANDI wa JAMBO twarigeze kumva no ngaha nyene hariho ibintu bimwe bimwe batanguye kuzana mu ntara bakabyitira INAMUJANDI ugasanga hajya INAMUJANDI cafetaria INAMUJANDI radio INAMUJANDI television INAMUJANDI tumwe nuto
kubgawe bijya bintu byabaye imbere yuko utangura kwamamaza inamujandi byabaye inyuma yuko inamujandi tangura kumwamamaza bo ubwa mbere ho ndagushimiye ku icyo kibazo mbajije ahantu hose muzobona handitse inamujandi mu ntara ya Cibitoke nago byabaye imbere yuko mfati ya mbere kuvuga ubutwari bwa inamujandi byabaye kuva ntanguye kwamamaza ko inamujandi atari umuntu asanzwe ahubwo akwiye kubakirwa icibutso kubyo yakoreye igihugu niho rero abantu benshi batanguye kuja mu byo bya inamujandi hanyuma nk'abaca ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke barabona inamujandi TV cyangwa se radio inamujandi ibyo byose ni bikomoka kuri rya zina nashira habona ariko jewe sindabirimwo nico nagomba kubwira abantu bariko baradukurikirana ikinezera nuko inamujandi avugwa kuko twebwe twakuze atavugwa ikinezera nuko yovugwa uwo ari we wese kuko si mama si papa si senge inamujandi nuwa barundi bose bakunda igihugu bumva bo kigwanira mu gihe gikomeye rero umuntu wese azokwandika ahantu ng'inamujandi hariho abashinze koperative ndi inamujandi hariho abashinze nka inamujandi hariho abashinze inamujandi wa jambo abo bose kuri jewe n'amahoro nibabandanye mugabe ico ndabipfuriza nibakora ibintu by'ubutwari kugira iryo zina baryubahishe kuko n'izina ryubahitse ego bakunzwe Inkerebutsi TV nkuko twamatoye basavye raba musi kiganiro abahanze sabone cha subscribe cukora ko maze gukora kushobona gakenge naho ncuga ko cumonanse tutu canke ona cukora ko kugiza ko mushikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma Louis Dollar Mr Chikaya hari kibazo wipfuza canke hari kintu ashaka gushikiza kuri Inkerebutsi TV twa tutakwajije bo ubundi je ndimwo byinshi ariko reka basi mpagarare ku muziki ubwa mbere ho nshimiye abo muri Tomari atwemereye ko twicara ngaha bakoze cyane bakoze gose nagomba nsabe bene amahoteli bene ububare iki kintu cyuko barihisha umuririmbyi sare aje gukora igiteramo bavavanure naco mu zindi ntara biriko birahera ibujumbura aho byaheze kera umuririmbyi aje agukora igiteramo wewe unezerezwa nuko yakwinjirije agafaranga bivanye no kuri bajya abantu abafana baje kumviriza umuziki najya amafaranga ucuronka kuko ucunywesha bikwiye nawe kugira umushigikire suko umusopa mu mufuko n'utwa dafise ahubwo Imana yaraguteye iteko karonka ico kibanza cyo gukoreramo umuziki gitange ku baririmbyi b'intara nawe uterere kuko ukunda amahera utayakunda nta misi ufise garantie kuzokora iciza gikora ubunyene kuko n'uyu munsi wopfa tukaguhamba mugabo tuzovuga tuti ujya naho yarafise hotel yarafise kibanza ntaco yamariye ugwaruka tuzovuga ko ataco watumariye rero ico ni kibazo gihari mu ntara uraza kubaza umuntu ati dukeneye kugira igiteramo dufise abasani bakeneye kugira igiteramo mugabo amaze kumubwira ati tugusaba sponsor shigikira urugwaruka hama nawe uzonywesha aca abivamwo acahesha nukuvuga ikintu bita gushigikira abaririmbyi abantu bafise ibibanza byaguse byo guhuriramwe abantu benshi bagifate kari gwabo umuririmbyi azotera imbere mu gihe nabo bagize ico bakora kwa baririmbyi hari gihe rero bimbabaza numvise abantu bariko barabavuga nabi ntibazi kuririmba ntibatera imbere wewe kuri kuravuga ko batazi kuririmba wakoze iki baririmbe neza wewe kuvuga ko badatera imbere wakoze iki batera imbere uretse kuvugira aho uri mbega kuvuga ko kundi indirimbo zabo ubwo rukundo rutagusaba kwikora mu mvugo ushigikire ruhagazehe rero nico nagomba kuvuga abanyacibitoke bavyumve bagira umutima wo gushigikira impano z'ugwaruka nico hanini numva noshikiriza mu uyu mwanya hama ico nagomba kurangiriza turarangije nagomba gusaba abaririmbyi ntibacike intege kandi hakuja kuririmba kugira gusa uririmbe cotuma ubireka imyaka tugezemwo umuziki ni business ja muri studio uzi kukura ikintu kizima kizokora ku bantu bakibona cyangwa se bacyumviriza hanyuma abariko barakora ama clip barakunda kuvuga ngo Louis President we nta clip ukora je umusi nakoze clip izoza gufuta niho meze umusi umbisa Louis yasohoye clip aza bari clip ikozwe n'umuhinga azwa afise izina yamaze kubaka urabyumva
no kuri bagerageze badukorere amasanamu ameze neza ajanye n'igihe kuko izo badukorera usanga umenga sinzi mugabo turafise abaririmbyi bamaze kubizako nk'indirimbo za DJ Oli urabona ko zakogwa n'abahinga kandi kuntu yaziririmba neza bon malheureusement abaririmbyi benshi dufise iyo bakaze basha bigira hanze bakigumirayo ntidusubira kubabona mugabo nta kibazo turafise Ephraim i Buganda nabo indirimbo yakoreye amasanamu nuwoja kuri YouTube akandika Ephraim Pambana Hard Terminal PhD asha gusanga n'indirimbo zifise amasanamu meza n'abandi rero bagira uko akeza karigura hama uje muri studio uzi yuko ushobora gutanga ikintu kizima hanyuma hariho abandi rero nifuza gutera intege hariho abaririmbyi baririmba music live abo barahari mu ntara ya Cibitoke bibaza ko badahari barahari mugabo babuza aho bakorera kuko ntashobora kuza kuririmba yasamire abariko baramira batamuha ntibikunda rero ugiye kuvugana na bene ububare bumva umenga gufata amafaranga 100 bagahereza abo bana bacu kugira baririmba umuziki uvugirijweho bumva umenga barambuwe urumva rero ni kibazo gukunda amahera gushikaho wibagira n'ibiryohera abakiriya bawe abakiriya bakunda umuziki wewe nawe urakunda amahera kandi en plus urakunda umuziki uranabivuga mugabo kanezerwa nuko wumva umuziki utazi inguvu muririmbya ashiramo kugira uwo muziki wumve ijoro arara amafaranga atanga urumva yazana ho gusaba havugiriza banduzana amahera urumva deja n'umutima w'ubukoko n'umutima wo kwikunda urenze urugero kuko ndibuka nkora concert ya mbere nayisizemo 600 hari 2019 abo twayikoranye barabizi urumva mugabo sindayicuza kuko iteka riragugwa none ushaka tuzokuvuge gute kuri mwiza no ushaka kumwizizimbye wanka gutanga 100 byo gushigikira abaririmbyi mugabo wicaye mu kabaro kanywa icupa rimwe rigugwa 200,000 umva ni egoisme idasanzwe rero nico nagomba kuvuga abo baririmbyi nabo barahari n'abaririmbyi rero bariko bararirimba ndabahamagariye kwiga kuvuza omwe kitari umuririmbyi yicarazi kuvuza kitari simvuze piano ko piano hari usanga igoye irazimbye mugabo kitari urayijana n'ahantu hose ukicara wasanga nk'umudamu yicaye ari free stress ukuntu ukacukubitaho gatoya basa kamwenyura bavuga ati nakoze umuti muri societe basi n'est-ce pas urumva rero abaririmbyi bariho bagira umwete wo kwiga bagume biga kandi bagerageze kumva y'abandi bageze bagerageze nabo kujana nabo kugira umuziki wacu uteruje imbere twotera kamo ubwa mbere ho dukorera mu gihugu nukuri ntako bari ariko barakora amategeko arahari meza muri office Burundi des droits d'auteur amategeko narayasomye ndayafise ni meza ariko la mise en application nous iracagoranye nukuvuga on a décrété les lois mugabo les mettre en pratique byaranze rero nk'ubu wewe nestabika karirimbo ka uvuga umunyeshuri bakita umunyeshuri kitwa ishure aha kajya karimbo kitwa ishure ubu usanga aha kuri studio bariko barakavuza ukaca utwara flash wewe nyene yiwawe mpereza iyo ndirimbo akubwira umuha amahera kuko ntakuzi nakeneye no kukuraba mu maso ni mpamahera ntazi bayiririmbye n'amafaranga nayitanze wewe ariko arayica ko amahera ntumubaze hewe akwari mu nagakunze kameretse mpamahera ahubwo uyo muntu ni gisuma wari umufashe en flagrant warokwe polisi gushigikira bakamufata neza bakamutora mu izosi bakamutwara hari mugabo numusuma yemewe n'amategeko yiba kumugaragara abantu bose barorera urumva rero droit d'auteur ikwiye kuba renforcer bashiremo ingufu kugira ibikorwa by'abaririmbyi ntibigume biri ari ibikorwa bisanzwe umuririmbyi aguma Kenya mu karere n'igihugu cy'u Burundi gisigaye kuko n'abafise amahirwe ko bageze aho bageze nuko baronka ababashigikira ariko mu muziki gusa biragoye kugira ushike kwijya etape yo kuronka amafaranga aje mu muziki udafise abagushigikira hama rero abategetsi bacu urumva ko nahereye kuri leta mvuze obedeya ni kigo cya leta turashima amategeko hama dufashe kije mu ngiro kugira umuririmbyi atore akoyokwe hama mu ntara abadutwara badutahure nibabona umuririmbyi afise amadrede asuko yishakiye ntibaboneka ari ubusazi ashobora kuba afise ayo madrede mugabo ibyimviro byiwe ari bizima gusumba ayo madrede amadrede ni kirango yasizeko mugabo
ntibikuraho ubuntu bwiwe. Ubuntu bwiwe arabugumana kandi ijambo ryiwe ararigumana. Nico gituma hageze ko aririmba bakumva yaririmbye ibintu byiza. Ajya maderede ntibasubira kuyabona bamurondera ko bya bindi yaririmbye. Nibarekere kubona umuririmbyi unuko yambaye uku nta muntu numwe yahisemwe uko abaho. Nabo nyene babyisanzemo. Nka jewe maderede nari kuyashirako mugabo ntago byigeze binjamo. Au contraire nacengira ubuhanzi. None no ndayashira he bwa. Urumva deja ufise amadrede siwe yabyigize yabyisanzemo arabikunda nawe yashira kwihereni. Inzira nziza yo kumwereka yuko petete atabishimye nuko namuha numwanya mukaganira ukamusutera ukamushigikira munyo ukamubwira ati we peti iryo hereni ni barizana iyi noti ntayo nzoguha urumva ati iyo muzi niwagaruka mu biro wambaye iyo muzi yaheze nta mafaranga nzosubira kuguha azocagaruka yambaye jinisi imeze neza kubera hari ico wakoze hari imigenderanire. Urumva rero kubona umuririmbyi arenganye bajya n'imvuayu bajya no babireke n'abantu nk'abandi bafise ibyimviro bizima bakwiye gushigikirwa hama buke turashobora gukuramwo abavuga butumwa beza turashobora gukuramwo abaministre beza turashobora gukuramwo n'abazotwara igihugu. Murakoze. Ndeka twashimye cyane kuri umwe mushobora kuturonsa twizeye ko n'ikindi gende ko bakenera muzogaruka kuduteramisha umwe ku kiganiro cyabaye kirekire twa twasanze uyu muntu ari riche cyane aratunze cyane mu mutwe wiwe ntibyari gukunda ko nca tugicira hagati tubakengurukiye cyane kuri umwe mushobora kuturonsa. Nukuri nanjye ndabakengurukiye umwanya sikirenga aha tuvugana nigoye gose mfise ibikorwa kubera amatara yaraje mu kanya sinzi ka gihari ni problème ariko navuze ntireka mbanze simbe shitsi sezerano kuko nari narabisezeranye. Ndabashimiye cyane namwebwe ko mwaturondeye kuko tutavuze ntago byo kwivuga yego turaririmba bakabyumva ariko birakenerwa yuko nabaririmbye muza muraduha umwanya tukaja kumugaragaro hambavu y'ibyo n'ubundi munsi twateguye nk'igikorwa muzobe muhari hama dushire kumugaragaro nibyo dukora. Murakoze. Turabashimiye cyane namwe mwadukurikiranye ka tubasezere tubipfuriza kumandanya muroranirwa ariko kandi utaragira subscribe cura bukore ko kugira ibiganiro byacu zuba kwa mibgushikira byoroshe ahasigaye nta butaha. Bye bye.